Bakunzi biratiro magazine murameze neza twebwe burigeje tuba tumeze neza rero turababwiye muri rukikana rw'impano uno muso twavuye muri baririmbyi mumenyere no muso twagiye mu baririmbyi baririmba indirimbo zihayagiza igihugu ari zo zihayagiza akaranga k'igihugu cyacu Burundi. Uno musi rero muraza kubaza ngo twagiye hehe, mwabonye amavideo, mwabonye ukuntu tucinjira hari ahantu heza cyane jijana nkangaje ukuntu habonye sinanze ko ashobora kuba ari hugwaruka canke abantu bakora ibintu nk'ibyo nahasanze. Rero kuri ino ncuro ni Claire baza kutwibwira abo bari ndabazi mugabo nshatse ko hari kibazo neza kubabaza bivanye no kuntu baza kutwibwira. Navuze ko ari Claire ihayagiza imico n'akaranga ku Burundi. Ubu nawe turi kumwe no munsi no barongoye rujya kwa kamako murabona. Rero reka tumuramutse aratwibwira izina yogere anatubwire na iyo tebe yabo iyari. Reka nakomeze kuba maze neza abari ko baradukurikirana hari yayo kwiratiro magazine nababwiye yuko ari tebe ngo ihayagiza ndetse ikarata imico n'akaranga by'u Burundi, ariko ntibazi wowe uriwe. Ushaka kubibwira uriwe? Yego, jewe akazina kanje niyo ngabo Siriaki, nkaba nserukiye uri mugwi imbere y'amategeko n'umugwi Kebe Lumiere pour tous ishami n'abasasagaza karanga. Yego, ni naco twihebeye akaranga kugira dushobore guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwabyumvise ngira ngo jewe nari kuvuga izina rimwe nkavuga izina ry'igifaransa, naco n'ikibazo nari mfise uko babise ngo Lumiere pour tous ni izina ry'igifaransa mugabo bakaba bari muri bahayagiza imico n'akaranga by'u Burundi. Mugabo yavuze yuko ishami ryabo ari abasasagaza karanga. Siriaki jewe ukimbwira ngo Siriaki nakumvise kandi ni sawa cyane, ariko abatakuzi nka Siriaki kuko nimba mbwiye ngo abasasagaza karanga jewe ndakuzi mu Ndangaburundi. Mu Ndangaburundi narakoreye ikibazo kiri ngaho. Ndakeneye rero ko wewe abasasagaza karanga n'Indangaburundi ubatandukanye. Yego, mu Ndangaburundi narakoreye iminsi mikeya ngabo nari sanzwe nkorera muri Kebe nyene Kebe Lumiere de Dieu Lumiere pour tous. Iyi Kebe yacu niyo yatanguye kuvuka imbere ya Kebe Indangaburundi. Twege tugitangura gukora twatanguye dukora ibintu bijanye n'amareresi, amafilme. Mu nyuma turiyumvira ikintu cyo tuma dushobora kuronka abanywanyi benshi muri Kebe, kuko ubwa mbere tuciyumvira gushinga uyu mugwi wacu, uyu mugwi umuco w'Imana, twiyumvira twaye intumbero yo guhanura ugwaruka abakuze tucishije mu tugenegene natwo na ayo mareresi, izi ntambo z'ikirundi, izi mbyino z'ikirundi, kugira ngo dushobore guhanurana hagati yacu ndetse tugumana karanga twarazwe na basokuru. Yego, muri Kebe Indangaburundi rero narahabaye ntakorera nk'amezi ashika ku 8, ngabo bivaye no kubona ata mwanya wo gukorera muri iyi migwi yose nari mfise, ndahitamwo gukorera muri Kebe Lumiere pour tous kugeza n'uyu munsi ndacyari muri Kebe Lumiere pour tous.
ibintu by'akaranga rero je ndabikunda cyane gose, ndifuza yuko akaranga k'iwacu ngaha mu Burundi kotera imbere gusumba n'ibindi byose, ko tugiye kuraba imico n'akaranga y'u Burundi isa n'iyatitutse. Niyo mpamvu rero twihaye ihangiro ryo kugira inguvu kugira ngo dushobore guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Urakoze cyane kutubwira umwidondoro wawe, kutubwira iyo wahereye, nkoje wenda ndakuzi mu Ndangaburundi. Ariko rero jewe hari umugani abarundi bakunze kuvuga ngo umugani ngo uca uwuzi ntucukuze. Jewe nakeneye nkawe wowe tutinjiye muri uwo mugani, ndakubona cyari umusore, utubwire ivyo bintu wowe wigisha runo rwaruka nabonye, wowe ubikura hehe n'indi yabikubwiye, n'indi yakwinjiyemo aho karangira ngo ushobore gukoranya urwaruka nkuru ndetse ubivyigishe nawe. Yego murakoze cyane. Jewe ibi bintu nkubona nshobora kwegeranya urwaruka kugira ngo tuvyigishanye, kugira n'urwaruka rukure ruzi akaranga ico arico, aho jewe nabivomye bafise abakurambere badukuriye mu karanga. Akarorero hariho mu Tama Abedi muramuzi, umuntu wa kera mu karanga, kandi akaranga amaze kugatahura cyane rwose. Niwe atwigisha bimwe bimwe, hanyuma natwe tugashobora kugisabikanya n'urugwaruka rwacu. Mwabyumvise cyane ngira ngo bano bajene si bonyene, naco kibazo ngira ngo mpava ngarukaho uko hariho n'ibindi bikorwa bamaze gukora byamaze kuja ahabona. Murabona rimwe abantu bakuze bisumbuye mu myaka yisumbuye bashobora kuba bazi akaranga, mugabo aratubwiye yuko Mutama mu dunia ari abahaya cyane, ndetse na dunia reka ndamukengurukiye cyane ko mu Mutama nagiye kenshi aguma kumfasha, aramfasha ibintu byinshi cyane, reka ndamukengurukiye. Nico kibazo nari nkeneye rero ko twiza mu ibyo n'ibyo muri kebe yanyu mwatanguye murashira ntaciye tudahereye kure cyane vuba cyane. Hari indirimbo muri gushyira ahabona yitwa Soma. Mugabo iyo ndirimbo ni na ndirimbo ngira ngo umuntu ayumvirije aca yumva umenga hariho ahantu yavuye. Bega ijya ndirimbo ni umuntu yandike ngaha muri kebe cyane, yandikiwe n'abajya Batama bagenzi bayo. Ndakoze cyane. Ijya ndirimbo Soma nitwe twayandike ngaha muri kebe, dusanzwe dufise abahinyanyuzi bamenyereye kwandika, abandi bakadufasha kuyihinyanyura tukayishyira mu midiho imeze neza kugira ngo ishobore gusohoka imeze neza cyane rwose. Iyo ndirimbo umuntu yayanditse umuvukanyi wacu witwa Niyonkuru Robert Estime, asanzwe anarongoye, niwe asanzwe arongoye utugenegene ngaha mu mujyi. Niwe agizwe amarepetisiyo akorerwa ngaha mu mujyi. Niwe yayanditse, hanyuma abahinyanyuzi baramufasha kuyihinyanyura kugira ngo ishobore gusohoka imeze neza. Iyo ni ntamwe mushobora kuba amaze gutera kuba mufise umwe muri mwebwe ashobora kwandika indirimbo ndetse akigisha n'abandi izo ntambwe. Ariko nakeneye tubavuge gatonya Siriya, jewe ngira ngo nashobora kuba amaso ibyo yanyeretse atari byo by'ukuri. Muri kebe iwawe ndiko ndaraba n'abantu barenga 30, ndiko ndaraba abantu babonye n'umunsi waronse aho twarasanze niko murakorera. Mbega bajya nabonye nibo bonyene mufise cyangwa murafise n'abandi bashobora kuba bakashise n'umunsi mu myimenyerezo nk'abandi. Murakoze. Aba mwashoboye kubona no munsi ku gikorwa sibo bonyene dufise benshi, turashika nko ku 50 n'abandi. Abenshi bafatiriwe n'amashuri, abandi bari ku buzi, niyo mpamvu hashoboye gushika abamwasanze ngaha. Nka wewe ndakuravye uri nk'umujene, urongoye imbere y'amategeko abantu imisore n'inkumi cyangwa abantu bamaze bashobora kuba barimo n'abamaze kubaka izabo barenga 50. Nkawe ibyo bintu ubiha agaciro kabuze nka wewe? Jewe vraiment ndabinezererwa cyane rwose, birampimbara kuko n'impanuro zimwe ngenda ndabaha barazongo bakazitahura kandi barazigendera, baranyumvira nk'umurongozi wabo. Ibyo ndababwira turabyumvikanako, tugaheza tukabishyira mu ngiro, hanyuma ibikorwa byacu bigaheza bikagenda neza. Guys, ibi ni ngomba kubabwira rero abakunzi abantu badukurikirana ku Yatiro magazine,
umuntu ashaka kuba ari umwana ashaka kuba ari umuntu muto nyamugabo ugasanga afise ubutwari afise abantu benshi atwara no mujene muko mubona ngahaye kuma tubwira ngo leadership no muntu nawe yarakigendeye cyane afise abantu barenga 50 ndetse abanamusumba n'imyaka mugabo abatwara kandi ino twebe ngira ngo mushaka kumenyereye cyane Siria ko nk'abariko baragenda bagana umusozi w'ibano cyacu hariho jewe maze kubona mu ntambo mu manza ahantu hatandukanye mbega nka mwebwe iyo nk'umuntu abatumiye abikoze ko mu rubanza muje kumufasha mwebwe icyo mumusaba ni biki twebwe uko dusanzwe turakora amamanza y'abantu batandukanye turakora amamanza y'abantu bifise dusanzwe twita ababosi tugakora n'amamanza y'abantu babayabaye harimo abantu aho nikora abo rero kuri dusanzwe tubakorera amamanza twebwe umubyeyi yatwituye kadusaba ati je vraiment ndafise urubanza bimaze ko nuko nimba ari dote cyangwa mariage ndifuza yuko mwongereza urubanza rukagenda neza uwo turavye ukuntu yifuza twe twamukoreye urubanza tukaraba no kuntu ameze turashobora kumwaka agafanta mu kirundi dusanzwe twita agahimbaza musiki kugira ngo natwebwe twakoze dukoresha inguvu turacoka kugira ngo natwe mu gihe dushoboye kurangiza icyo gikorwa dushobore kuronka akantu ko kugarura amati nk'abatanzi baratamba bagacoka bakabira iyacu ababyinnyi niko kuko barabyina n'imihogo igasarara hariho uwo bita umuperikiseri abavugiriza ingoma bivaye n'ukuntu tuba twakoze tuba twacutse mu bisanzwe muga twege intumbero duha igikorwa cy'iwacu kuri abenshi badusaba nka serivisi ntitubavuna turumvikana kugira ngo nabone tubaryohereze urubanza rwabo hanyuma twege tugaheza tukabaryohereza urwo rubanza bagaheza bakadushimira bivanye n'ukuntu urwo rubanza rwabo baruryoheye aho umenga ntinda kubaza n'ikindi kibazo uvuze ngo nk'abantu bifise cyangwa abantu babayabaye mbega umuntu yifise aje nk'urugendero umumenya gute umutandukanya gute n'umuntu adafite amafaranga umuntu yifise aje kugendera uramubona shobora kuza vraiment yambaye agahuzu kagoroye neza gashagije kaza yisize utuvuta tumota neza yana akaza n'imodokari hariho n'abandi rero shobora ku atarose ako kwipakiza ku moto dushikira n'amaguru abenshi mu bwacu badusanzwe tubazi nabo ngaha mu kibani wacu basanzwe bazi ibintu dukora turazi ukuntu bamwe bagenda babayeho nayo mpamvu tudashobora kubafata mu mugwi umwe Voilà, icyo rero nicyo nagomba duhereze ko umbwiye ngo nabo ngaha mu kibano ndakeneye tuve mu kibano tuje au niveau national cyangwa tuje au niveau international ndakeneye ko batumire nk'abantu bakurikirana ndetse bagiye kubakurikirana cyane ubwo nka jewe kubona twamenyanye no munsi ibyo twaganiriye twarabiganiriye ngira ngo tugiye gutangwa turafasha imihogo ibintu biriya ayi ndakeneye rero utumirire abantu bako baradukurikirana hariya ayi ubabwire abantu batifise tugena abantu bifise gusa kugira ngo banatuzane n'ufaranga agafaranga kagwiri ndakeneye nk'uwo bakenera aba ubatumire aho ubo gusanga wowe ego murakoze cyane twebwe mpaye ntumira abasanzwe bakurikirana ibikorwa by'iwacu twebwe dusanzwe dukorera mu Gihosha kuri Paroisse Saint Jean Baptiste ego Paroisse yitiriwe umweranda Yohani Batista niho dusanzwe dukorera ibyo bikorwa byose dukora ni kuvuga rero tuvuye ngaha mu kibano hari umuntu usanga akurikirana ibikorwa by'iwacu nk'uw'Igitega canke Muramvya za Bubanza agashobora kugwa mu bikorwa dukora twebwe nk'uko twihebeye akaranga twifuza guteza imbere akaranga ntidukora akaranga kugira ngo tukadandaze nuko dukora kugira ngo akaranga kacu gatere imbere yego mbega murakoresha Facebook ni Facebook turayikoresha page yanyu yitwa gute page yacu yitwa Benshi pour tous iryo ni ijambo rya nyuma nashaka duhereze ko tubabwire badukurikirane kuri Facebook baragenda bandike Benshi pour tous bagire like bagire no bakage dukenya ndetse na YouTube nawo niko musena channel yanyu ni yitwa guto nyene nawo nyene bagende babakurikirane kugira ngo ibikorwa byanyu cyangwa ko mukeneye kubananya mwigisha karanga mudagende kujyaza umusaruro ubonetse ntitwo wanka mugabo dukomeze guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu. Siriya tereka rero wenda gukengurukire kuri kano kanya waduhaye
tukiza twabonye byari ibintu byiza cyane nibaze ko n'ubundi munsi niyo twifuza ko nza cyane nkajana n'abandi bantu nabo nyene muzobakira nkumanya kuri no munsi. Ego natwe turabashimiye cyane gose ko namwatwiyumviye ko mukatugendera ibyo nico kintu umuntu yoshima ubwa mbere na mbere turakengurutse mwe byimva mutima igikorwa ni bake bashobora kugira uwo mutima wo gutemberera abagenzi twebwe mwabonye ko dusanzwe dukora n'undi munsi turabahaye ikaze mwisange aha ni mu muryango vraiment twebwe dusanzwe dukorera mu rukundo n'undi munsi karibu tuze dukore ibikorwa bigende neza. Ego murakoze cyane kuba dukurikiranye ku Tiro magazine yari jyenyine kuri visi musanzwe mumenyereye inyuma ya kamera yari Espoir reka ndabatumiye mugende kuri izo page yabwiye kuri page ya club Lumière pour tous kuri Facebook no kuri YouTube gutyo nyene mugende subscribe bacabakeneye ndetse nagiye kuri Tiro magazine ndacabakeneye mukomeze kudukurikirana murakoze cyane ciao ciao. Kwa nyogokuru bari bacanye bware bweje ari mbeho nyinshi bari bacanye bware bweje ko nari mvuye kuvoma mu mwonga urugoro by'ibikere biririmba cyanda twitaba inkono ndayisabya imuzu mubi cyane imbengo irasonga bari bacanye bware bweje ari mbeho nyinshi kwa nyogokuru bari bacanye bware bweje ari mbeho nyinshi